Bakunzi bacu bakunzi b'uruga BF mu nkunde ndabaramutse ngenda baha ikaze mu kiganiro cacu cuno musi ntangura asaba imbabazi cyane kubona twabahaye amakuru nkuko twari dusanzwe tubikora ariko mutwihanganire gato amakuru arahari amakuru ni menshi turaje kugira ngo tuyabasangize mubashe kumva ingene mu karere hifashe ku munsi wejo twari twababwiye situation yari iri neza na neza muri Nyangezi aho bwije cyangwa ijoro ryaje kugera iyi Wazalendo yamaze kwifatira iyi Nyangezi ndetse no muri centre yose yamaze kwishira mu ntoki. Aya ni mu makuru tuzakugaruka ku musisanguzi atubwire aka kanya naho ingene vyifashe na rya twumva yuko imigwano yakomeje. Tuvuye ngaho turaza gusimbira kwino nkuru novuga ko ikomeye cyane aho hari abagwanyi ba M23 canke RDF kuko twumva ari bimwe cyane bishikanye mu minwe za FRDC bamanitse ibigwanisho ndetse navyo turaza tubigaho kugira ngo twumve icyatumye bishikana n'ivyo bashoboye gushikiriza inyuma yo kwishikana. Rero murabizi Simba Ndumwe akavuze bawo ndi ngo Simba Ndumwe bandi kumwe n'umusisanguzi muri studio kugira ngo adufashe rishobore gutahura byinshi. Ariko rero mu nkunde ndamuramutse nongenda mu ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba. Bwana musisanguzi umunsi ni muremure tarabaho ikintu na kimwe abakunzi bacu basa nabamaze gushavura. Rero ndakuramukije unagira icyo babwira. Amahoro cyane bwana journaliste, nizere ko wagize ibihe byiza muri uyu munsi. Ego nanje vraiment niriwe bon. Reka nce ndamutsa abadukurikiranye aho baherereye hose. Uyu munsi ndashaka kuramutsa umutama bita Saidi ngo ndamuramutsa hari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuka mu ntara ya Cibitoke neza na neza hano bitakuruhagarika. Saidi ntasho zanje zikugereho cyane gose. Reka ronce mpanikaze bwana journaliste ku bantu badukurikiranye muri kino kiganiro cacu. Ikiganiro dukoze itariki 22 ukwezi no kwa kane umwaka 2025 aho tuje kwerekana situation yiriwe muri Nyangezi cyane gose mutaha. Bwana journaliste, intambara muri Nyangezi biragoye ko ihera mu gihe aba Wazalendo ari bo bafise ibirindiro byinshi muri Nyangezi. Yego cyane. Uti gute? Ejo narababwiye yuko hari imigwano ikomeye ku buryo aba M23 na RDF bahisemo guta ibirindiro bafise muri territoire ya Karehe muri neza na neza muri Bushaku ya mbere na Bushaku ya kabiri kugira ngo baze kurenforce hano muri iyi muri Nyangezi bikunde bashobore gukura aba ba Wazalendo na FRDC mu nzira baba bise bikunde baenfonce kabisa gushika mu gisagara ca Uvira. Aha rero bwana journaliste mbugwa wa wundi niho ruzingi ingata. Aha kabisa no ruzingi ingata kuko aba Wazalendo bishitse bagatakaza iyi Nyangezi no kuvuga uruhome rwa FRDC nako rwa FRDC na FDN bamwe na Wazalendo nyene ruri muri Kamanyora ruca ruremegwa cyane gose kuko hacaza inguvu zivuye directement muri Bukavu no mu Rwanda ziciye muri Kamanyora bagaseka kuri rwa ruhome. Nico gituma rero navuze ko aha muri Nyangezi niho ruzingi ingata kabisa. aba Wazalendo bagwana umuhenebero kugira ngo ntibikunde yuko bava muri kano gace kabisa bahazibire. Ikindi kandi nuko n'aba M23 na RDF nabo bategeza kugwana umuhenebero kugira ngo ubwa mbere bakingire igisagara ca Bukavu cyane gose kuko burya Nyangezi batayifise igisagara ca Bukavu nta mutekano kabisa. Rero bategeza kugwana umuhenebero nabo ubwa mbere kugira ngo bakingire igisagara ca Bukavu, kabiri kugira ngo bikunde baze kuremera iki gihome cubatswe na FDNB n'aba Wazalendo hamwe na FRDC mu nkengera z'igisagara ca Uvira bazibira ntihagire abaza kubinjirana. Nico gituma rero kuvuga ko imigwano hano ishobora guhagarara hagifiswe na Wazalendo ntigikunda. Aba M23
baguma birohayo umwanya ku mwanya. Uyu munsi ubona journaliste imigwano yazindutse kama kawaida nkuko bisanzwe. Aba M23 na RDF baje guseka kugira ngo barabe yuko bashobora komora aba bawazarendo nabo bafatanije muri Nyangezi. Mugabo amahigwe ntiyabereye. Amakuru mfise nayo gushika isaa 11 imigwano yari gihari, ntabwo yari bwahere. Mugabo ibice byose abawazarendo bari bigaruriye nibo bari bakibirimwo. Urumva yuko aba special force nubwo ndavuga twenga aba special force nuvuga ko uyu munsi baba bopeye 0 bopeye ubusa kuko ntaco barashobora guhindura ku migwano batanguje ku birindiro by'abawazarendo nabo bafatanije hano muri Nyangezi. Ibi rero biriko biratuma ahubwo kandi bona journaliste iyi M23 nabo bari kumwe bariko batakaza inguvu mu buryo bwinshi butandukanye. Ati gute bariko barahawurira ingabo bona journaliste mu buryo butunguranye kuko bo bibaza ko bagiye kugaba ibitero mu ibanga bagasanga abo bagiye kugaba ko ibitero babiteguriye. Ni kuvuga bagwa mu mutego. Kugwa mu mutego bona journaliste biragoye ko bashobora kurokokamwo bose. Ntibikunda bategeza kuhasiga ingabo. Kandi kugwa mu mutego usibye kuhasiga ingabo gusa barahasiga n'ibikoresho bya gisirikare. Ibi niko bimeze. Ibi rero kandi rero ikindi kintu gihambaye binabononera nuko izi ngabo bari kubarunga ku rugamba zikisuka ku ruhome ruba ruhari hamaze gasubira inyuma psychologiquement birabica kuko barabona yuko basa n'abariko barihamba bariko nyene bagunga ku rukuta bidakunda. Mu gihe aba bakomanda bo baguma babaroha. Aba rero barohwa haragera igihe nabo birevolta. Ibi rero reka nce ndabihuza bona journaliste nibi byabaye muri Kabamba. Muri Kabamba uyu munsi havuzwe inkuru novuga ni nayo nkuru uyu munsi et d'ailleurs aho une fois dans l'histoire twagiye twumva aba M23 bavuga bati no c'est assez, twebwe dukeneye yuko twakigwa muri wazarendo kabisa. Twabonye yuko twahenzwe ivyo twagiyemwo twagiye mu bintu tutanazi. Rero twebwe turishikanye twakigwe n'abawazarendo. Iyi nkuru nayihawe n'umuwazarendo yaragiye kwakira aba bagwanyi ba M23. Amafoto yabo bona journaliste nibaza ko yabonye n'inkoho bari bafise bazitanze babifotoye. Ikiyo ni kintu gihambaye biriko bituma abagwanyi baba M23 babona yuko ivyo barimwo nabo nukuvuga ivyo badatahura bariko bashaka kubigira gute kubidahwa byababanye byinshi. Amakuru ingene avuga neza mu journaliste avuga yuko hariho abawazarendo bishikanye. Abawazarendo bishikanye impamvu ngo nuko basanze uyu muhari M23 na RDF barababeshe. Babarokrita bababwira yuko nukuvuga barabemereye umushahara kandi barahembwa mu minsi ya mbere binjira mbere babasiziranira yuko nibashobora gufata bijya bisagara bikomakomeye nukuvuga nka Bukavu na Goma ko agashahara kaduca kaduga kubera yuko basanzwe bafise novuga na access cyangwa se amahigwe ku birombe nukuvuga ahantu bimba ubutare amabuye y'agaciro. Ariko siko byagenze. Aba ba M23 bashoboye kwishikana bavuze yuko siko byagenze. Twarakoze Goma irafatwa, Bukavu irafatwa, mugabo ngo
aho basi no kubandanya babaha akagashara gatoya babemerera baciye banagahagarika barabaheraniye namwe menshi babemera yuko bazohabaha bamaze gufata Bukavu na Goma barayabuze no kuvuga babuze imbwa n'imbwebwe baguma babwira bati rero aha ni mpaka Uvira nayo ivemwo aba rero bashoboye kwishikana bavuga bati twebwe twabonye yuko twaguye mu ruzi tugwita ikiziba twe twagiyeyo nk'abacangero no kuva nk'aba mercenaire dukorera amafaranga tuyajye Imana turunze ntuge ku rugamba sawa mugabo urabona yuko naye mafaranga make ntitukiyaronka ahubwo ngo ajya baduha ubwa mbere yari nk'amaresha mugeni bayaduha kugira ngo batureshe tujeyo tumaze gushikayo siko byabaye bikigenda ndetse ayandi majambo nuvuga ahambaye bavuze ngo nuko n'abariko binjira ubu bababesha ngo nabo baje gukorera amafaranga kandi bakabemera amafaranga menshi ngo ariko ngo ababinjira ubu bobo nta n'ukwezi na kumwe babahereza iboneke yuko rero aba bishikanye bashoboye kubera akarorero abandi bona journaliste burya iyo habaye isemo habaho nibikurikira bivuze ko hariho nabandi boba baratinye bavuga bati nitwishikana aba wazareno cyangwa aba FRDC batuca batumesa batwica ni mugabo ko bajya bashoboye kwishikana bigakunda ntibagira ico babagira reka natwe tugerageze turabe yuko natwe tugera ikirenge muco bajya bene wacu bakoze aba ba M23 rero bona journaliste bashoboye kwishikana nkuko babibonye umwe wese yajazanye isuka yiwe iyo mvuze isuka mu byumbe yuko ni inkoho ni kigwanisho yahora akoresha umwe wese yajayizanye kandi baje bambaye n'umwambaro wa gisirikare aha rero bona journaliste jewe nagize ibyiyumviro bishika kure ndibaza ati ubwo akaniko baragatego M23 yateguye kugira ngo aba bawazarende bazokagwemwo iki kibazo je nakigize kandi n'uwundi muntu ari we wese arashobora kukigira kuko burya ngo umunyabwenge agendana amakenga iki kibazo rero nashoboye no kukibaza abo twariko abariko baraduha amakuru nawe ati none ubwo ntimwimvire yuko ashobora kuba agatego M23 yabateze kugira ngo mukagwemwo muzokwisange abo ahubwo baje kuba babahindukiriye exactement bacha bavuga ati nubwo ko baragatego nta problème turafise ingene tubiresolva nukuba mu militaire nukuvuga mu vya gisirikare mu rafise ingene abantu bishikanye ku rugamba bica bigenda urumva yuko twe nk'abasivile ibi ntabwo dushobora kuvyinjiramo cyane bwana journaliste aha rero bwana journaliste mu kurangiza nagomba nerekane yuko mu ntango yibonekeza aba FRDC ku bwinshi aribo bishikana muri M23 cyane gose ukumva ngo piloto yose yagiye yishikanye ikompanyi yose yishikanye n'ibikoresho bagomba kubagira abapolisi voilà iki rero ni ikintu ngomba ndabisanisha igihe aba FRDC bariko bishikana kwari kugaragaza intege nke ziri muri FRDC cyane gose kandi abantu bose barabibonye yuko usibye bajya bishikanye n'abatishikanye hariho ibice batigeze bafatanga inkongo bashobore kuba borasa bumva gusa umwansi bagaca biruka ariko uyu munsi dutangiye kubona ukwishikana muri M23 nukuvuga aba M23 batanguye kwishikana muri wazarendo na FRDC aha rero umuntu aca yibaza none gute aya ma special force atanguye kwishikana ku bantu ba fake aba wazarendo babitekana abantu ba fake aba FDNB babitekana ba traite cyane gose aba FRDC bo nta nizina bafise kuko nibihemo ningorutse none aba ba special force izingabo speciale z'igihugu cy'u Rwanda zatojwe bikwiye bigenze gute zije
kwirometa zishikane n'ibigwanisho byabo kuri zino ngabo bita kuri ziri za fake aha rero ucubona ko bimwe turiko turavuga bwana journaliste bifise ubwaku cyane gose aba wazalendo na FDNB bafise inguvu ku rubuga rw'intambara zikomeye cyane gusumba aba M23 ikimenyamenya ca mbere ni iki bwana journaliste batanguye kwirometa bavuze babonye yuko batanguye kwishikana babonye ko bariko botsa uburo baravuga bati aha rero kandi wokeje uburo ntiwokora wokora iki ntaco wokora abavuga ati aha rero twabandanya kotsa uburo baratumese kabisa icingenzi reka twebwe tuyamanike twishikane hamwe badukingire kwa nyene urugo badukingire cyane gose kuko aha aba bagiye gukingirwa bagiye gushirwa ku burinzi bukomeye gusumba aho bari muri M23 nibo bazotanga namakuru exactement ahubwo rero igitangaje mwana journaliste uyu munsi naronse inkuru ikomeye cyane gose ni interview nabonye mu M23 ariko ahamagara ngo bene wabo bari mu Burundi ayo makuru wayaronse oya naguye mu gahundwe agahundwe urakati bene wabo ari mu Burundi naguye mu gahundwe avuga ko ngo bagiye ari bake ko ngo ngatera intege ngabandi bwana journaliste burya amaja kuzimu samafatana mende hari undi mugani w'ikirundi uvuga ngo uruhende ngo hari ibintu ruhende bitari bujane kabisa aha rero ubyumva yabyumvise jewe abandi ngo mbwire gito cyanje cyundi cyumvireho cyane gose journaliste ndashaka menyesha abadukurikirana yuko ataheza intambara nta keza k'intambara nibaze bakubeshe nta keza namba k'intambara niyo mpamvu umuntu azokubesha ngo tugende gufata umuheto kugwanira ibinosense wobona ufata umuheto ugwanira ikirukuri cyane gose mugabo muri ibi bintu ngo bagiye guca amafaranga hari igihe waca ntuyajye bwana journaliste hari igihe waca ntuyajye hariho nshatse kuvunira akagohe abarundi bene wacu numvise ko barahamagagwa ngo bagendeye ku kiraka ntawamenya hari igihe bugenda icyo kiraka bakagikora mugabo bagataha zabera bagataha nk'abavuye kuragira abaye na rugo kabisa bwana musisanguzi twayaze vyinshi tukoze n'umwanya munini abantu bacu badakunda ariko mutuyanganire cyane ndizera yuko umusisanguzi yavugiyemo amajambo menshi kandi akomeye kandi mugiye kuyatahura vyimbitse kare ntangore ndamushimira cyane bwana musisanguzi kandi akwishimiye cyane kukigoro wagize kugira ngo udutorokanirize ino nkuru ndagushimiye cyane nawe bwana journaliste reka nshimire n'abadukurikirana nizere yuko dushobora kongera mu bindi biganiro kabisa kananje nikebanure ndabwira ko mukanya twongera kusubira mukanya gatoyi kuko amakuru si make amakuru ni menshi kandi murabizi yuko tuzokwama turi kumwe namwe kugira ngo tubahe bishasha biba biriho reka ndababwire yuko mukanya gato twongera gusubira bye bye